Ivyo dusoma mu gitabo ca Yobi. Yobi arishura abari bamukampamiye ati, nimuntabare mwebwe mwahora muri abagenzi banje, kuko ukuboko kw'Imana kwankozeko. Ni kuki mumpama nk'uko Imana yampamye? Uko umubiri wanje wabaye ntikubahagije? Icompa amajambo yanje akaba yanditswe, bakayasanuza ivyuma n'uruhindu, bakayasanuza igitandara ngo yameho imyaka yose. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko ku munsi w'imperuka azoseruka hano kw'isi, maze kwikangura azonyicarika hambavu yiwe, amaso yanje abona Imana. Ni jewe nyene nzoyihweza n'amaso yanje, kandi igihe amaso yanje azoyitegereza ntizokwihindukiza. Umushaha wanje uriko urarurumba kubera inkumbu uyifitiye. Bavukanye muri Kristu, iri n'ijambo ry'Imana. Twitabirize tuti, nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Mukama, ndagutabaza unyumvire, ngirira ikigongwe unyishure. Sinibagiye ko wavuze uti, rondera inyonga zanje. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Inyonga zawe Mukama nizo ndondera, ntizinje kure. Ntushavure ngo unyirukane, ni wewe myirukiro yanje. Nzobona Mukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Ndavyemeye, nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira umukama mugumye umutima, ntimubugumbwe, nimwitege umukama. Nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Hazwa Mukama. Muri irya minsi umukama aratora abandi bigishwa 72, arungika babiri ngo bagende imbere yiwe mu gisagara no mu bigwati no mu kigwati cyose aho yagira ngo aje hose. Arababwira ati, ivy'imbugwa ni vyinshi, yamara abakozi ni bake. Sabe rero nyine umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Gende, rabe ndabarungitse nk'intama mu mpyisi. Ntimutware umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto, no mu nzira ntihagire uwo muramutsa. Inzu yose muzokwinjiramo bwa mbere muvuge muti, amahoro muri iyi nzu. Naho nihaba hari umuntu akwiye amahoro, amahoro yanyu azomujako, ahandi ho azobagarukako. Iyo nzu nyene muze muyigumemwo, mujya munywa ivyo basanganywe, kuko umukozi aberwa n'impembo. Ntimutumuhana mutora uwundi. Ikigwati cyose muzokwinjiramwo bakabazimana, murajya ivyo babazimanye, kandi muhakiriza abarwaye, mubabwire muti, ubwami bw'Imana burabegereye. Naco ikigwati cyose muzokwinjiramwo ntibabazimane, muraca muhava, mugeze ku nama muvuge muti, n'uyo mukungugu twahanduye turawubakunkumuriyeko, ariko mubimenye
ubwami bw'Imana bwashitse. Ndababwiye n'ukuri, umunsi urizina ico gisagara kizorusha guhambarirwa Sodoma. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana zananye mu gitabo ca Yobi. Dusa nk'ukumenga turiko turayasozera mu vyo twayagiwe uyu munsi. Yobi tukamubona ageze rero nugira nti ku munwa w'urupfu, gushikaho arengewe n'ububabare, agaheza mbere agatakambira abagenzi biwe ati nimuntabare mundemurure ayo majambo yanyu. Ariko naho nyene womenga arashitse rero ku musozo, ariho Imana imuhishuka ikintu gikomeye, imuha revelation ikomeye, tukigenda k'uyu munsi muri we Imana igaca igaragaza ikintu twese uyu munsi tugenderako. Sinzi ko mwacyumvise, izuka ry'abapfuye, kubona Imana amaso mu yandi, uzutse ugaserukira imbere y'Imana. Icyo rero kirahambaye, umuntu atacemera yisohokera agende, kuko niryo hangiro twese dushaka, kuzobona Imana amaso mu yandi. Hagati aho rero harimo inyigisho nyinshi. Niho rero umuntu aca yibaza bwa bundi icyo nico Imana yabirekeye? Imana kubera iki yaretse Yobi umukunzi wayo agerageza kuyigororokera ikamurekurira ko amagorwa nkayo twumvise yamurekuriye ko? Nuko hari umugambi ukomeye Imana yashaka kumushikanako, kandi atari we wenyene ishaka gushikanako umugambi wayo, ihishuka ry'umugambi wayo. Hariho ukuri k'ubukiriro bw'abantu Imana yashaka gucisha muri we. Ariko murabona yuko kukuri kugira ngo gushike, ni nk'uko ubuzima bwa Yobi bwagwaniwemo, bwabayemo intambara ikomeye hagati y'Imana na Shetani. Yobi agaheza akagumya umutima. Ikintu kimwe camugumije ni kimwe mpora ndababwira. Jewe naraciye hano ku radio imyaka itari mike, sinzi ko misiri imbere nzoguma ndi ngaha. Mugabe ikintu muzokoma mwibuka ko nigeze kubabwira cintibagirwa. Muri bagira ibyo nababwiye byose, ariko ikintu muze mukigumye. Musi twahuriye mu ijuru nzobabaza nti mwakibonye gute? Ukutigera ukekereza urukundo Imana igufitiye, cyo twita la confiance. Confiance muri Yesu. Naho imisozi yose yenyuka, kagira uti ntahemuka, ntahemuka. Hariho igihe umenga ibyago by'isi yose umenga bihuriye iwawe, ariko niwagumye umutima ntukekereze na gato ko agukunda kandi ko agufitiye umugambi, uzobona ibintu mu nyuma byose bishwanyuka, byipanga, bikisubiza ku murongo w'intsinzi yawe. La confiance mu Mukama, la confiance mu rukundo Imana idufitiye. Yobi icagiye kumuruhisha gusumbya, ntimwibaze mbere ko ari iby'Imana yamutwaye yaratunze, ego niko yarababaye kubura abiwe, ariko hari ikindi twita la souffrance morale, kubabara ku mutima. Sinzi ingene murabona umuntu ingene ababara igihe, na cane cane uretse ububabare bumubabaza nko ku mubiri, ugasanga ntatahurwa nabo mutahuye. Ibyo birababaza rwose cyane rwose. Ugasanga umugenzi wagira uti niwe nari nizeye kuronkamwo uruhoza, consolation, agahengwe, ahubwo niwe atagutahura.
yobi imana harageze igihe umenga byose biramuheze ko n'umugore wiwe, sinzi ko murabisoma, n'umugore wiwe akamubwira ati wewe ibyo wivugisha byose uri umucumuzi, tuka imana ikurandure uve muri buno buzima, kuko yabona umenga yashitse ibisebe. Harageze igihe shetani itera no ku mubiri wiwe, citse ibisebe. Hari abantu umenga bameze gutyo. Abagore nimwe mutegerezwa gutahura abagabo banyu, naho yocika igishwe mu kiraho, utegerezwa kumutwara ukamukunda ushikanye imbere y'Imana. Ngibuke ikintu muhora muvuga kuri altare ngo nzogukunda ugwaye canke ukomeye. Kumuri wamukunze akira umuboga, rejo bashobora kumugonga umubangabanga ugahindukira, ntuze baza uti yarahinduye. Ni wa wundi nyene. Nimba utakunze ibiheri inyuma ugakunda umutima, ni wa wundi. Ashobora kugwara ingwara y'ingeso mbi ikamuzingamika, ngumumukunda kuko kumukunda kwawe si iby'iwawe, nibanga Imana yaguhaye, kandi niwarigumya ririmwo ubukiriro bwawe. Nico kimwe n'umugabo ku mugore wiwe, hariho ibanga rikomeye imbere y'Imana muco twita urukundo, karagaciyemwo. Ariko kandi yobi yarafise abandi bagenzi bakaza baraza kumuraba, kamenga bagiye kumuremesha, mugabo bakaguma nabo nyene bamucira urubanza, bamwegeka ko ibintu yoba yarakoze, kuko nabo nyene batatahura ibimushikira. Ntibatahura ibyo bintu bimushikira ingene ababaruka, kandi kubera yuko muri ico gihe bibaza ko ibyago byose ari ibihano by'Imana. Ico kintu ntituba twenge, kuko twese ari ahantu tugeragezwa, ukamenga dutanguye kwibaza tuti mbe nacumuriye iki Imana kugira ngo mbe niko ndabona ibi bintu. Oya, si uko wacumuriye Imana. Imana ntimeze nk'abantu, Imana ni Imana. Si uko womenga ko ucumuye ni kwikire kuri ibihano, ikire kuri ibyago kuri wewe. Hari igihe mbere ushobora gusanga ibyo wacumuye nako ibyago biriko birakugwa ko, ahubwo hariho umugambi w'Imana uri kuraranguka. Yobi nawe nyene bikamusiga, abagenzi biwe hakumuremesha, bagatangura kuza rero baramucira urubanza, wewe waracumuye, urabesha, ibyo wivugisha byose. Mugabo yo bakumva ati jewe naco numva by'ukuri, noba narakoreye Imana kubuginde kwira ko ibintu bingana uku biremereye uku. Akaguma yizigiye Imana uko ashobora, yarababara, yarakoma induru. Aha harimo inyigisho twokuramwo ku rundi ruhande, ingene dutegerezwa kwifata imbere y'umuntu ababara. Nivyo ubwenge bw'umuntu nuko bumeze, umuntu yariko arababara arondeza ico bivako, mugabo ukabibura, ntutangure gukeka urukundo rw'Imana kuri wewe. Wana shetani nibyizo kiza kukubwira, ya Mana yawe irihe, ya masakramento yanyashoboye arihe, ya ma autorite y'ibisabisho bakugirira biri hehe. Bakazozunguruka bakakuzanira abapastori, bakakuzanira abapatiri, bakakuzanira abapfumu bavuye mu buyenzi, bavuye hehe mubi, bikaguta umutwe. Nivyagusiga wame wibwira uti naho ntatahura, Imana irabitahura, irabizi. Guma mu mwizero, gumya umutamana wa Yesu, mugira uti uko biri bugende kose, hariha shetani shaka ukora aho ushaka hose, n'umubiri wanje uturire ugaragure uko ushaka, mugaba haa entushable, kandi Imana irahagufasha. Kuko muribuka yuko n'igihe Imana irekuye shetani iti genda kora ibyo ushaka kuri yo, mugabo ntukore ku mutima wiwe, ntukore ku mutima wiwe. Imana irakingira imitima yacu.
ikindi cyo kwitondera igihe turi hafi y'umuntu ababara, igihe turi ko turarondeza, hari igihe twibaza tuti koko nk'uko kwa bagenzi bayo bati n'ibintu Imana yari ibintu yacumuye, naho byo nashika birashobora kunashika ugasanga uri hafi y'umuntu ababara, ubabare bwiwe bukaba ari ingaruka mbi z'uko yigenjeje nabi. Ugaca usanga turi ko turiyuzura bwa butungane bwacu, jewe ko ntariko ndababara ndatunganye, ninde yaguhenze? Aberanda nka Tereza w'umwana Yezu kavuga ati Mukama, mbere ubweranda bwacu, ubutungane bwacu imbere yawe ni nk'impuzu zanduye. Uhora afise ubutungane buza guhayira Imana kugira ngo uce utangura guculpabiliza uwundi uti koma musosi, ibyo ni wabyikwegeye, waranyoye ibiyoga byinshi none uragwaye diabetes, tukubwira icyo si cyo kizokiza umuntu, naho iyo bariko arababara kubera ingaruka z'ibyo yakoze. Wewe ahubwo ufise ubutumwa bukomeye bwo kumwereka ishusho ya Yezu munyakigongwe. Yezu niko yaretse ibyo bikamushikira, ariko ashobora kubikuramwo ubuzima bushasha, ubukiriro bw'imyaka idahera. Muze muritonde iyo mugiye gusuhuza abagwaye. Haro nawe ubona uti ndasigwa, ntugombe gusigura birebire kwerekana yuko wewe uri mu mana uvyumva. Uwo gutereka hajya navyo wokumva. Biroroshe kubwira umuntu ariko arababara uti oya, ari nawe uzicara ngaho mukarira hamwe mugasangira akajambo, ukamuremesha, ukamusaba yuko, ukamubwira yuko muri kumwe, kandi ko hari n'undi bari kumwe aho hantu yahaciye, amubona ntagira ubwoba ngo ahereyo, ukamuremesha, gutangura kuvuga ibisabisho. Aha nabo usanga turi ko turakondana abandi, tubuduza culpability mu bisabisho byacu. Si byo byokiza neza umuntu. Muremeshe ahubwo yumve ko hari ikigishoboka imbere y'Imana, kandi Imana by'ukuri muri uyo mwanya ibiziti n'ubu hari icyo nkigushoboreye. Kuba rero abantu bereka abandi igihe bari mu bibababaza ishusho ya Yezu munyakigongwe. Muze mwihweza amashusho ya Yezu ku musaraba. Umuyezu niko yononekaye kubera ibitutsi, amaraso bamuseseye, ibyo bamusibanganije ko byose, mugabo ukabona afise un regard doux. Uyiravye naho uri umunyakabungana gute, ukumva havamwo ijambo rikubwira riti biracashoboka, Umukama aracagukunda, ntukekeranye urukundo rw'Imana. Nico rero tubona rero ca kabiri rero aricyo gihambaye kiri myigisho ikomeye. Yobi akagera igihe akabwira abagenzi biwe ati, aha twumvise ngira ngo babihinduye kundi akabisaba akagira ati, mbe uko umubiri wanje wabaye ntikubahagije. Usomye mu Gifaransa bavuga ngo est-ce que vous n'êtes pas rassasié de me mordre? De me mordre. Nko yo karabaza ati, ubwo ntimurahimba no kuguma muncumagiza amajambo yanyu yo kunyuzuza culpability no kunkondana. Urabe yuko igihe uri hafi y'umuntu ababara cyangwa umuntu w'umucumuzi, kutaguma umukomoza amajambo yo kumucira urubanza, ahubwo ugerageza kumuzana hafi ya Yesu n'amajambo ashobora kumutuma yumva urukundo rw'Imana. Hari igihe dusohora amajambo akomora abandi, tuze turitondera. Yakobo yatubwira ati, ururimi n'akantu gato mugabo rumeze nk'urubeya rushobora guturira ishamba rinini. Amajambo yacu ntituba abantu bakomoza abandi amajambo mabi,
ahubwo tukaba abantu bashikiriza amajambo ahishuka abandi Yezu Kristo n'urukundo rwiwe. Icyo rero Imana imuhishurira niki rero cyuko Yobi munumvise igenda yavuga ati ariko jewe ubwanje menga n'ikintu Imana imushizemo ariko arababara. Icyo twita inassurance charismatique, hari igihe wumva hari ijambo ry'Imana riguciyemo kandi ukumva ko rigucakamiye kandi ukumva yuko udashaka kurikekeranya ko maze kwikangura azonyicara ikambavu yiwe, amaso yanje abona Imana. Ni jewe nyene nzoyihweza n'amaso yanje, kandi igihe amaso yanje azoyitegereza ntizokwihindukiza. Umushaha wanje uriko urarurumba kubera inkumbu ufitiye. Voilà, iyi ni intsinzi ya nyuma kuri yo. Gabundi Imana yareretse ibyo bintu byose ishaka kumushikana kuri uku kuri, kandi atari ubwiwe wenyene no kuri twebwe twese. Muri we kumwe Pawulo avuga ati ndiko ndaheraheza ibyasigaye ku magorwa ya Yezu, ku kubabara kwa Yezu. Ibyo yababaye biriko birabura ingene umwana w'Imana azobabara kugira ngo aturonkere gusubira kubona amaso mu yandi Mana. Yobi agahishurirwa imyaka hafi 500 Yezu ataraza ibijanye n'izuka ry'abapfuye. Ntimwibaze yuko imbere y'abayobi kiriya gihe c'aba Iburahimu n'aba Musa ko bashoka bumva ko umuntu azozuka mu bapfuye, ko hari ubundi buzima inyuma y'ubu. Cyo gituma kenshi bariko barasaba bagira bati tuzigamira ubugo ngaha kuko iby'inyuma ntabyo tuzi. Imana yagira bihishuka buke buke abantu, yagira azana isi n'igihugu cayo muri uko kuri buke buke. Iki gihe cyayo rero Imana ikabitangaza ikavyerekana ibicishije he mu bubabare bwiwe. Hariho ibintu Imana izoreka ukababara kuko hari ikintu gikomeye ishaka kujabutsa mu igihe cyawe, ishaka guhishuka abantu. Naho utabitahura menya uti hariho ibanga, hama hariho ibanga ryo kubabara ku muntu. Igihe amenyeho kuvyakira rero mu mukama, Imana igatanga revelation y'ikintu cyiza mu musozo. Nkuko kenshi turababara, mu gihe tukibabara tukumva ntitwumva ko dutora inyishu. Irindira umukama, mu mpera zavyo uzobona rero revelation yarimwo ubutumwa bukomeye bwari bunyegejemo, buzogutuma rero ugaruka ugaca utahura bya bindi byose utatahura. Aho Imana yashaka gushikana ibintu. Dusaba uwo mutima wo kwihangana, kurindira Imana igihe cyayo cyo gutanga umuco wose ku bintu ducamo ugasanga ntidutahura, ariko yo izi neza kwirikwira tuzana ahantu heza, ahantu ho kuyibona amasomo yandi. Aho hantu ndabipfuriza yuko umusore izina mwohashika, nkabipfuriza yuko iki gihe cyanyu cyo kubaho iri jambo rya Yobi ryo kumari barangukamo. Umushaha wanje urarurumba kubera inkumbu uyifitiye. Inkumbu z'umukama zituma umutima wanyu gumururumba urukundo rwayo ntizigere zihanagaruka muri mwebwe. Amen.